Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Nyongeko. Ikaze nirwanyu bakunzi mwese ba radio RPA nkabanda baramukije aho hose muherereye hano makuru twabateguriye kuri no munsi wa kabiri genekerezo rya gatatu myandagaro umwaka wa 2021 ahagaze kuri zino ngingo nkuru zikurikira. Makuru ajanye n'umutekano abantu babiri bo mu muryango umwe barishwe kuri uyu wa mbere muri komine Mugamba intara ya Bururi ukekwa ko ubwo bwicanyi n'umukozi yahora abaragirira inka mu ntango zano makuru muca mu bikwirikira mu bijanye n'agateka kazi na muntu abanywanyi bane bo mugambwe senere bo muri komine Kayogoro intara ya Makamba bari mu gashoki yo komine kuva kuri uyu wa mbere ico baba bazira muca mucumva mwidonido ryano makuru nayo mu bijanye n'amagara y'abantu abategetsi b'igihugu baragirizwa kubandanya bafata minenerwe ibijanye no kurwanya akaranda k'umugera corona biciye mu kudakurikirana ko ingingo zifatwa zijanye no gutuza ako karanda zishirwa mu ngiro nsubire ndabaha ikaze mu kanya inkuru imwe kwayo. Makuru ajanye n'umutekano narimeje kubabwira mu ngingo nkuru abantu babiri bo mu muryango umwe baragandaguwe kuri uyu wa mbere ku musozi wa Mugendo Ndengo ni muri komine Mugamba intara ya Bururi mu kibano bikeka ko uwahora ari umukozi yabaragirira inka afise uruhara muri ubwo bwicanyi kuko yamaze kuyanyaga abandi bantu batanu bo kuri uyu mutumba bakaba bahagaritswe ku mvo z'amatohoza inkuru ya Emile Nibasumba. Abantu batowe ibiziga bishwe bunyamaswa n'umupfasoni hamwe n'umukobwa wiwe yahora ari umunyeshure. Amakuru twahawe n'ababanyi babo bahisi avuga ko batewe amakenga no kubona inzu babamwo yagumye yugaye gushika nk'isaha 11 z'umuhingamo. Abo babanyi ngo barahamagara bakabura uwitaba kandi bakaba bari bazi neza ko ataho batembereye. Isoko ry'inkuru yacu ribandanya rivuga ko abo babanyi babahisi baciye bahamagara Serugo kuko wasanzwe ari gupagasa maze abahuruhusha rwo kubomora inzu. Muri iyo nzu ngo basanze ikiziga cha Inarugo maze haheza kanya babona ikindi kiziga cy'uwo mwana w'umukobwa cyoco kikaba cyari cyahambwe mu ngundu y'ibitoke. Ababanyi babo bahisi bari kumwe n'igipolisi ngo baciye bihutira kurondera umukozi yabakorera ariko baramubura. Eka n'inka yahora aragira ngo ntazo babonye mw'iraro. Abantu batanu baciye bahagarikwa kugira batohozwe ko ibijyanye n'ubwo bwicanyi. Emile Nibasumba urakenuye tukivuga ibijanye n'umutekano kandi amatata afatiye ku matongo niyo yoba yabaye intandaro y'urupfu rw'umunyagihugu Serge Nyandwi yagandaguriwe muri quartier Carama ku munsi wa gatandatu w'indwi heze wagirizwa ubwo bubisha akaba ari ntwazangaba mu gisirikare cy'u Burundi. Idonido na Marie Ange Irakoze. Ayo matati yatanguye haraheze imyaka irenga 10 afatiye ku parcela iri muri zone Kamenge neza na neza muri quartier Mirango nko ku metero 200 uduguvaho bita kuri Gare du Nord. Iyo parcelle bivugwa ko intwazangabo mu gisirikare cy'u Burundi yitwa Libert niyo nkuru ifise ipete rya major ikorera mu iperereza rya gisirikare yagerageje ibishoboka byose kugira ngo anyage iyo parcelle umufasoni Eugenie Kabeberi. Uyo nawe akaba yaciye yitura ubutungane ngo mukomoreze utwiwe ariko kubera ko asanzwe mu gihugu cy'u Buholandi yaciyeho uburenganzira umuhisi Serge Nyandwi ngo amukurikiranira urwo urubanza iyo ntwazangabo mu gisirikare yagiye iraburagiza ishigwa mu ngiro ryago mu kuguma igungururiza mu masentare atandukanye aho yagiye irarushwa mu mpande zose kuva muri sentare y'intango ya Kamenge gushika muri Gasamburamanza nkuko bigaragarira mu igopi ry'urubanza ntabanduka RPA yashoboye kuronka. Sentare Gasamburamanza yategetse sentare nkuru ya Ntahangwa gushira mu ngiro urubanza inimero rece a ubusa 116 yari yaciye. Ugo rubanza rukaba rwakomorera umufasoni Eugenie Kabeberi iyo parcela hari mu mwaka w'2019. Kuva ico gihe nkuko amakuru RPA yaronse abimenyesha ngo iyo ntwazangabo yagumye yanka ko ugo rubanza rushigwa mu ngiro. Ni naho muhisi Serge Nyandwi yacatangura kugirwa
yagirwa ko iterabwoba abwirwa ko be n'uwo aserukira batazopfa baranguriyemwo igikorwa na kimwe muri iyo parsera umwanya iyo ntwazangabo izoba ikiriho. Ayo makuru nyene amenyesha ko kuva ico gihe icuka cagumye ari kibi hagati y'izo mpande zibiri gushika kuri uyu wa gatandatu, aho bivugwa ko iyo ntwazangabo yikoze kuri mugenzi we azwi ku izina rya Desire akorera iperereza ry'u Burundi, ari nawe yahavuye agandagurira umuhisi Serge Nyandwi ku muhani we akoresheje inkoho yo mu bwoko bwa pistole. Muri kino gihe inshuti ababanye n'abagenzi ba Serge Nyandwi bakaba basaba ubutungane gukurikirana Major Libert Niyonkuru kugira ngo abazwe kubijanye n'ugo rubanza na rijya cane yari yahereye kera amuhigira ku mugaragaro. Mari Anje irakoze. Mu makuru avugwa mu bijanye n'agateka kazi na muntu, abanywanyi b'umugambwe SNL barabandanya guturatuzwa mu mihingo itandukanye y'u Burundi. Kuri uyu wa mbere abashika kuri 4 barafashwe bajanwa gufungirwa muri komine Kayogoro intara ya Makamba. Amakuru ava muri iyo komine akabamenyesha ko bahowe ibikorwa by'umugambwe wabo. Inkuru tubaza Eroge Divin Remeshe. Abo banywanyi bane b'umugambwe CNL muri komine Kayogoro intara ya Makamba baraye bafashwe nawo mu mazone abiri, batatu muri bo nawo muri zone ya Gatabo, uwundi nawe akaba ari wo muri zone Mugeni. Abanywanyi ba CNL bo mu Kayogoro bamenyesha ko bafashwe mu gihe bariko baratoza intererano yo kubaka ingoro y'umugambwe wabo ku rwego rw'igihugu. Bafashwe n'abakuru ba zone Gatabo na Mugeni bari kumwe n'imbonerakure nk'uko bivugwa na rino soko ryacu muri komine Kayogoro. Uwitwa David Mbonyankuye wo mu Gatabo, ndi kuri iyo janduti wo mu Gatabo, uturikire Bufaso wo mu Gatabo. Tucafatwa n'uwundi yitwa Shabani Nduwimana wo muri zone Mugeni muri komine Kayogoro nyene. Baraye mu gasho muri komisariya mu Kayogoro. Birateye isoni rwose kandi biramaramaje kumva ibintu buramatari nawe natagwanije bariko barabigwanya abo hasi. Musitanteri nawe ngo bagire baramubarira ngo Ministre ntavyo yamubariye, buramatari ntavyo yamubariye. Abanywanyi ba CNL mu Kayogoro bamenyesha ko ifatwa rya bagenzi babo ryoba rifitaniye isano n'urugendo umushingamateka wa CNDD FDD yatowe mu ntara ya Makamba yaraherutse kugira iwabo mu ndwi iheze. Biraboneka neza ko ari impirikizi tubahoze ari musitanteri wa komine Kayogoro isaha kudashi ubu akaba umushingamateka. Hariho amajambo aheruka kuvuga yavuze ko mu Burundi nta wundi mugambi n'umukenewe ko bagomba gutwara nka CCM muri Tanzania. No kubera ko icyo gikorwa cyari kizwi, igikorwa kizwi umushikiranganji wo hagati mu gihugu cyari gifise abamatari bayafise ndetse n'abasanteri bayafise. Rero twasaba ko ibyo nyankamugayo zorekurwa. Kuri ivyo FPR ntiyashoboye kuronka umurongo wa telefone musitanteri wa komine Kayogoro Ndayiragije Antoine ngo twumve ico bivugako. Igikorwa cyo gutanga intererano zo kubaka ingoro y'umugambwe CNL ku rwego rw'igihugu cyatangujwe mu kwezi kwa gatandatu mu gihugu cyose, kikaba kandi cyaramenyeshejwe abajejwe intwaro bose. Mu ntara ya Makamba buramatari waho akaba yabimenyeshejwe ku igenekezo rya 14 mu Kakaro umwaka wa 2021, ari naho ico gikorwa cyatangura kuharangurirwa. Eroge Divere Mesha na wewe turagukengurukiye mu kanya tubandaniriza mu gisata c'amagara y'abantu. Abantu barenga 10 nibo batowe umugira wa COVID-19 ku munsi w'Imana uheze mu gihugu cyose. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bumenyesha ko abo bantu bose bari mu ngendo. Uwo munsi ibipimo vyakozwe gusa ku kibuga c'indege mpuzamakungu ca Bujumbura hamwe no ku yindi mipaka yo hagati mu gihugu. Eric Niyonzima. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bumenyesha ko n'akabipimo rusange vy'akaranda ka COVID-19 vyakozwe mu burere bw'ubuvuzi bwose bw'igihugu kuri uw'Imana abantu 13 aribo batowe uwo mugera. Icegeranyo c'ubwo bushikiranganje kikamenyesha ko igice kinini c'abo batowe uwo mugera ari ingenzi zinjira n'izisohoka mu gihugu. No kuvuga mu gihugu hagati uretse abantu babiri gusa bo mu karere k'ubuvuzi k'intara ya Rumonge batowe uwo mugera, abasigaye bose zari ingenzi. Icegeranyo c'ubwo bushikiranganje bw'amagara y'abantu kimenyesha ko kuri uwo munsi ku kibuga c'indege ca Bujumbura hapimwa abantu 662. Muri bo umwe yaraje avuye mu Birigi niwe basanze agwaye umugera wa COVID-19.
mu ntara ya Rumonge na Cibitoke hapimwa abantu 3 muri bo 2 bo mu ntara ya Rumonge akaba ari bo basanganywe ako karanda ku bw'ico cegeranyo c'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ku mupaka wo mu Gatumba naho nyene harapimwa abantu bagera ku 265 muri bo 3 basanze bagwaye ako karanda kandi bose uko ari 3 bari baje bava mu gihugu ca Kongo iharanira demokarasi. Nayo ku mupaka w'Ikobero mu ntara ya Muyinga hapimwa abantu 225 muri bo 2 batowe uwo mugera kandi bose bari baje bava mu gihugu ca Tanzania. Ico cegeranyo kikaba kimenyesha kandi ko mu bantu 13 bahuye nabo banduye atanumwe basanganye uwo mugera. Eric Niyonzima. Tukivuga ibijanye n'ikiza c'umugera wa corona, abanyagihugu bo mu ntara ya Gitega bafise impungenge kwako karanda gashobora gukwira hose muri iyo ntara iherutse gutorwamwo abagwayi barenga 100 ku munsi umwe. Benshi muri abo bagwayi barungitswe kugwarira mu mihana yabo kandi ntawuheza ngo akurikirane ko badakora ibishobora gutuma banduza abandi. Inkuru ya Francine Mahoro. Mu gihe icegeranyo c'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu casohotse kw'igenekerezo rya mbere Myandagaro uno mwaka cerekana ko intara ya Gitega yari ifise abagwayi barenga 130, abaforoma n'abakora mu gisata c'amagara y'abantu babandanya gufata minenegwe iyo ndwara. Abanyagihugu ba mu makomine ahantu rubibe n'intara ya Ruyigi bamenyesha ko n'abaforoma bakorera ku mavuriro atandukanye batigera biyumvira kwambara agapfukamunwa iyo bariko barafasha abagwayi babituye. Ingorane amara yacu ya Gitega mu makomine amwe ahanamiye iyi ntara ya Ruyigi. Corona nabona kwa muganga mu ncamake aja mu gatondo abaganga ariko batanga inyigisho ko baje kwivuza amategeko ngenderwako n'ivyakwiye kwitondera. Umuganga ubwa mbere usanga ariko aritendera atagafukamunwa afise, mu kumviriza umurwayi atagafukamunwa afise, ari umunyagihugu agwaye ntagafukamunwa afise. Igihe rero corona yofata umuganga akaba ariko arabwana n'umurwayi urumva n'ibibazo. Nk'uko amakuru dukura aho Igitega abimenyesha ngo bamwe mu bagwayi bitura ibitaro bikuru vya Gitega barungikwa kugwarira mu mihana iwabo, abandi bagatwarwa mu kigo CDF aho baheza bagakurikiranwa n'umuganga umwe rudende, naho nyene bakamuhamagara ari uko habonetse umugwayi aremvye cane. Abanyagihugu baho Igitega bakaba ubwoba ari bwose bivuye ku nyifato y'abajejwe amagara y'abantu basa n'abariko bafata minenegwe iyo ndwara, kuko abarembera muhira bitaborohera kuronka ubufasha. Aha kuri hopitali Gitega bagutumye bagasanga uragwaye, icyo bakora baguha imiti ugende ukayifatira imuhira. Abari muri CDF iyo biza habaye nk'amakomplikasiyo ko hari nk'abaca bakorora gose bagira gute baca baterefona umudokiteri akacaza rero akabasanga muri CDF, abo nabo rero baba bagwariye imuhira. Aho ingene bica bigenda iyo habaye nka komplikasiyo. Mwomenya ko ivyegeranyo bimaze iminsi bishikirizwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu vyerekana ko ikiza ca coronavirus kimaze gushika mu ntara 8 muri 18 zigize Uburundi. Tugushimire nawe Francine Mahoro. Urugamba rero rwo kurwanya karanda ka corona rurabandanya gufatwa minenerwe hirya no hino mu gihugu. Abanyagihugu bakabona ko abategetsi babifisemwo uruhara kuko n'ingingo bafata badaheza ngo bakurikirane ko zikwirikizwa. Inkuru ya Dani Claire iratwumva. Guhatira abantu gukwirikiza ingingo zijanye no kuzibira igwirirana ry'umugero wa corona, abatware basabwa kubigira igikorwa cabo. Vyashikirijwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu kwigenekerezo rya 29 ukwezi guheze. Umushikiranganje Gervais Ndirakobuca yanasaba ko imbere yo kwinjira mu miduga yunguruza abantu bobanza kwipimisha. Ndabasabe mukurikirane cyane bimwe byo gukaraba kutaramukanya byose mubishire mu makariro kenshi bongere basubire ku murongo wa department bwa mbere. Ndabahamagarire n'ukuri mukigire igikorwa cyanyu, bongere muhimiriza abantu kuza kwipimisha, babapima ku buntu ntacyo babasaba abantu baje kwipima. Mwongere muhimirize n'abantu nk'ugira afata urugendo avuye Muyinga aje Bujumbura, ntacyo bimutwara abanje kwipimisha akabanza karaba amagara yiwe, ntacyo bimutwara. Ugira afate bisi abanze yipimisha abanyamagara yiwe. Muri cyo gihe tuzobona yuko abari muri bisi bose bipimishije. Abanyagihugu bo bati ivyo vyama biherera mu mvugo, ku mabisi vyarigeze kuba bikorwa vyaribagiwe. Ntakirashwe tubaho cyaboneka yuko cyabasarahinduye inyifato mu bantu basanzwe bagenda n'imiduga y'amabisi kubera n'ubu
nta ngingo ruhasha za ngingo zisaba zubahiriza ngo zihari ni ukuvuga yuko nayo muzufukamunwa ubunye nta nguvu babishyiramo nta fukamunwa ariko barakoresha ikibazo no gukaraba byo gukaraba navyibagiye icibagiwe co ni utwuma two gupima ubushuhe bw'umuntu ubwo bwo abanyagihugu bavuga ko bukoreshwa hake cane mu mabisi kajya kuma gapima ubushuhe nta kahari iyo winjiye muri bisi winjira uko rero nta n'abantu bagikaraba winjiye mu isoko nta kahari mu mafarumasi amafarumasi yose agafise ni hake hake eka mbere no kwa muganga si hose bapima ubushuhe kugira umuntu yinjiye kaya kuma gapima ubushuhe ikiriko kiribonekeza nuko muri no minsi ingufu zose zo kurwanya akaranda ka corona zimukiye mu buraruko bw'igihugu ahandi naho hatanahibagiwe mu makuru avugwa mu bijanye n'indero ishirahamwe rya Afrika y'ubuseruko riheruka kwiyemeza kuba rurangiranwa mu kunagura ibijanye n'inyigisho muri za kaminuza ivyo vyapfunditswe mu nama yatunganijwe ku munsi wa gatanu w'indwi iheze n'inama ihuza amakaminuza yo muri ako karere aho abajejwe gufata ingingo batandukanye biyemeje gushiraho ubuhinga bw'ubushakashatsi bugamije kwiga ibibazo bihanze akarere ni inkuru twateguriwe na Elvis niyo mwongere. Guteza imbere ibijyanye n'ubuhinga bwa none na cyane cyane biciye mu gukoresha imashini nyabwonko no gukurikirana ivyigwa biciye ku buhinga ngurukana bumenyi nibwo buryo inama ihuza mu makaminuza yo mu karere ka Afrika y'ubuseruko ivuga ko bugiye gukoreshwa mu ntumbero yo kunagura inyigisho. Muri iyo nama yakoranye igenekerezo rya 30 z'ukwezi kwa Mukakara dusozeye abajejwe gufata ingingo mu gisata c'indero bayitabiriye bamenyesheje ko bagiye gutanguza ibiganiro no gushiraho imigambi igamije gutunganya gushasha ibijyanye n'inyigisho muri za kaminuza ziri muri kano karere. Ken Obura umunyabanga serukira igihugu ca Kenya muri Afrika y'ubuseruko hamwe muri iyo nama yasavye ko inama yoshiraho imigambi yotuma ibijyanye n'ubutunzi n'imibano muri kano karere bitera bija imbere. Dr. Peter Matuki umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afrika y'ubuseruko nawe nyene yasiguye ko ari ngirakamaro cyane ko hoshirwaho imbuga ngurukana bumenyi zizotuma mu kaminuza yo mu karere ashobora gukorera ubushakashatsi hamwe kugira atorere umuti ibibazo vyugarije ku karere. Mu gusozera umwigisha Gaspard Banyankimbona umunyamabanga mukuru w'inama ihuza mu kaminuza yo muri kano karere yamenyesheje ko iryo huriro yiyemeje gukora ibishoboka byose kugira ngo ako karere kaba kakororero mu bijanye n'inyigisho muri za kaminuza. Ivyo rero bikazotuma abanyeshuri basozera ico gice ca kaminuza bashobora guhiganwa ku isoko ritanga akazi. Inkuru ya nyuma y'ano makuru ivugwa mu gisata c'impunzi aho ku mahera ishirahamwe HCR ryategekanya mu gufasha impunzi z'abarundi muri uyu mwaka atani ca kane cayo kiraboneka. Aho ni mu gihe hirya no hino mu bihugu vyo mu karere hagisigayemwo impunzi z'abarundi zirenga 270. Inkuru tubaza Eroje Kwizera. Kugira rishobore kwitaho impunzi z'abarundi muri uyu mwaka w'ibihumbi 2021 ishirahamwe HCR ryari ryasabye abasanzwe barifasha miliyoni 222 n'ibice bitandatu mu madolari y'abanyamerika. Imiliyoni 35 n'ibice bitandatu gusa niyo yamaze kuboneka kugeza kuwa 30 heshi nk'uko biri mu cegeranyo c'ishirahamwe HCR casohotse kuri uyu wa mbere igenekerezo rya kabiri Nyandagaro. Ayo angana n'ibice 16% byayo HCR yari ikeneye kugira ibashe kwitwararika impunzi z'abarundi bari mu karere. Ubu kubw'ico cegeranyo hakaba hasigaye mu buhungiro abarundi bangana n'ibihumbi 276 n'amajana 275. Ubu Tanzania iracafise igitigiri kinini c'impunzi z'abarundi ifise abagera ku bihumbi 133 Igihugu ca Uganda kiza ubwa kabiri gifise ibihumbi 51,66. Ubwa gatatu haza igihugu c'u Rwanda kigihaye indaro abangana n'ibihumbi 47,974. Hamwe rero ngo na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifise abangana n'ibihumbi 44,193. Hejuru y'ivyo bihugu hari n'abandi bagisaba canke bahawe ubuhungiro kure y'imbibe z'u Burundi. Muri Kenya bagera ku bihumbi 16,265. Muri Mozambique bangana n'ibihumbi 8,699. Ibihumbi 10,838
bari muri Malawi, ibihumbi 9,870 bari muri Afrika y'Epfo, nayo muri Zambia hakabayo ibihumbi 8,125. Kuva umwaka utanguye kugeza ku 30 ruheshi, icegeranyo ca Hasere cerekana ko hari hamaze gutaha abarundi bangana n'ibihumbi 42,299. Muri ico kiringo nyene abarundi 8 barahunze igihugu. Eroje Kwizera nawe tugushimire. Niyo ngaho duce dusozerera ano makuru twari twabateguriye kuri uno munsi wa kabiri genekezo rya 3 Myandagaro umwaka wa 2021. Abankengurukiye abamwesha makuru bakajije kuyatororokanya, mwebwe mwese mwari ko murayakurikira cyo kimwe n'abahinga b'ivyuma bakoze ibishoboka byose kugira ngo ano majwi ashobore kubashikira. Amanero ninge ko mwari kumwe kuri mikro nkabanda basezeye ndabipuriza amahoro atangwa n'uhoraho.